turabaramukije mwese mudukurikirana kuri Bishop TV ndetse no kuri Jumuiya TV. Kiganiro ni Widiri cyateguwe na Jumuiya hamwe na Bishop TV. Twibutse yuko kiganiro Widiri tumenyekanisha amadiri umuntu wese ariko arakora ugwaruka ibyo imigambi biko ritunganiriza kugira ngo babashe kumenyekanisha ibyo bariko barakora kugira ngo abantu mu gihugu babandanye bamenya ati ugwaruka mu gihugu rugeze hehe, iterambere rigeze hehe mu gwaruka. N'umusi rero twagendeye bamwe mu gwaruka bariko babikora neza biteza imbere bakora ibirato, dusandare, amaporte-monnaie, kanyere bakora ibintu byinshi. No musi nibo twagendeye kugira ngo batuyagire bavuge ingene batanguye, bavuge aho bageze ndetse n'impinduka bariko barabona aho bageze uno musi. Tongeye kubaramutsa kandi tubasanze aho muri ko murakorera, tubona dusabe mwidondore abariko baradukurikirana. Ego murakoze cyane. Jewe nitwa Nsengiyumva, nkaba nserukira imbere y'amategeko ishirahamwe koperative ishaka mu iterambere. Ishirahamwe koperative ishaka mu iterambere. Ishaka mu iterambere. Mbega muri koperative ishaka mu iterambere musanze mukora y'ibiki? Koperative ishaka mu iterambere ni ishirahamwe rigizwe n'abantu 11. Hanyuma dufise imigambi itandukanye mu iryo shirahamwe, ariko umugambi novuga tumaze gushira habona n'uyu mubona wo guhingura ibirato, isandare, porte-monnaie, imisentire hamwe n'ibindi bitandukanye, ibintu byose bishobora kuva muri kwire mu rushato. Mbega koperative ishaka mu iterambere yoba yatanguye gukora ryari? Koperative ishaka mu iterambere yatanguye mu 2022 kuko bwa mbere twakora tutari mu runani. Cimviro cishinto cyo gukora uyu mugambi watanguye mu 2020. Tutegura twimviriye kukuntu twokwiteza imbere biciye mu nguvu zacu tutarindiriye kuja gusaba akazi mu mihinga itandukanye. Hageze mu 2022 rero niho twiyumvira tuja hamwe n'undi gwaruka turashinga koperative ariyo yimubona ibikorwa bigeze ngaho uyu munsi. Kugira ngo ikindi cyiyumviro kije mu ngiro coba cyiyumviriwe nabande, umuntu wa mbere yayimviriye ati je ngira nshinge kino ninde? Ego nakubwiye yuko ikiciyumviro caje mu 2020. Cyo gihe naraciyumviriye datako turagishira mu ngiro. Tugishira mu ngiro mugabo mu buryo bitatworoheye kubera byasaba umutahe, ariko mu buryo buke twari dufise turaja ku kivi turakoresha imashini imwe isanzwe ntoya imwe yo gukanyaga, twongera tugura n'akandi kamashini gatoya ko novuga mashini de finissage. Niho rero nabona yuko by'ukuri umugambi uteye igomwe umuntu yoshobora kuwukora kakaba akazi kandi kakaba n'akaryo kukwerekana yuko ugwaruka rw'u Burundi dushoboye. Niho rero nyakubahwa Son Excellence umukuru w'igihugu ari civugo ciwe abavuga yuko twese hamwe birashoboka. Niho rero naca niyumvira yuko norondera urundi gwaruka tuje hamwe duterateranye uburyo buke dufise, terateranye ivyiyumvira, niho twaca tuja hamwe hama turashobora kubaka ikintu gikomeye. Mu nyuma tumaze kubaka umugwi tukagishira hamwe inguvu, twaratwiye hamwe turateranya ivyiyumvira, haragera n'igihe twitura ikigo PAEG, ikigo c'igihugu PAEG kijeje gufata mu mugongo gwaruka rufise imigambi yo kwiteza imbere. Turakora ivyo basaba, turandika umugambi, barawushima, barabona ivyo dukora, mu nyuma baratwizera nabo barashima, hanyuma baratuha ingurane kugira ngo dukore dushike aho dushobora gushaka. Mugerageje kuraba uko mwatanguye naho mugejeje ubunyi, murabona yuko wovuga yuko intambwe igeze ahantu hameze gute? Ego namwebwe naho muje ijyambere ngaha mu ruganda by'ukuri murabona yuko hashimishije kurabisha amaso. Ego cimwe nayo n'ibirato byinshi. Ego turakora ibirato byinshi byiza by'ukuri, umusaruro turakenguruka. Tugereranije bino birato mwe mukora nabijye biza biva hanze biya tugura mu mamagaza, mugereranije ubukomezi bwabyo mwobigeranya nka percentage zingana gute? Urakoze cyane. Turavye ico bita ubukomezi
by'ukuri twebwe navuze yuko proje yacu ihagaze ku bintu biva mu rusato. Yego. Twebwe bino birato dukora bikozwe mu rushato novuga 100%. Kandi kira noneho ndashima cyane urugezo tugeze ko yuko abarundi dutanguye gutahura yuko ibikorerwa ngahi iwacu Burundi ari ibintu byiza bikomeye biramba. Yego. Novuga yuko témoignage tuzihabwa n'ababigura. Yego. Ibiva hanze sinovuga ngo ntibikomeye, harimo bikomeye mugabo jewe ndaba cyane kuri ibi kuko nabiriya biva hanze hari ibizi ugasanga abantu bariko baridoga. Mugabo twebwe nta muntu nabona za kwidoga ngo gukirato ngo caheze. Kanatsinda tubibonera hehe abakiriya novuga ko baza ku bwinshi. Akabijya mushiramwe hatuma abantu baza kugurira ibirato ngahanye muri koperative yanyu naka acha babi kugira acha babishima bavuga ati ibyo birato nambanda bigurira kwa naka. Abarundi turafise impano zitwinyegejemo. Hari umuntu ashobora kubaza ibintu gukora ibintu bitandukanye afise impano muri we mugabo akaba adashobora kumenya ingene iyo mpano yiwe ija habona. Twebwe novuga yuko ntitwidoga kujanye n'abakiriya kuko turagerageza kumenyekanisha ibyo dukora. Ico ni kimwe gituma abakiriya baturondera bahuru. Hanyuma ya abaje kutugurira nibo baca bagenda baradushingira intahe y'ibyo dukora ingene babibonye ariho haho mubona namwebwe mwaje naje mavamo mpakimwe ngende njanye byanze kubashingira intahe. Exactement. Ego ngo abantu benshi iyo bariko barakora imyuga nk'iyo kwiteza imbere barakunda guhura n'ingorane haratangura bikanka cyangwa akaduga buke buke meho ingorane mwagize kuva mutangura mukunda guhura nazo muri uyu muganizi. Ego nivyo nta ikintu cyose cyama gifise intango yamegoye muri byose kenshi. Intambamye twagira yari intambamye kubura ibikoresho. Intambamye kubura ibikoresho byaratuma tudashika aho dushaka. Nubwo twaronse abadufata mu mugongo mu kuduha ingurane ntiturakwiza kuko nk'ubu ndavye ingene turiko turakora duproduiza turakenera izindi mashini zodufasha kugira ngo dukore byinshi mu mwanya muto kugira ngo ejo canke hirya y'ejo intara zose z'igihugu dushikaneyo ibyo twahinguriye muri no ruganda rwacu. Ndetse bibaye ngombwa no hanze y'igihugu dushireho marke yerekana ibyakorewe ngaha dushobore natwe tuja kubishira mu bihugu bitandukanye. Dusa n'abariko barasozera urana ko umukorera hamwe kandi bamwe bitangwe muri 2020 mu buzima bwanyu hari ibindi bintu mushaka kuba mwarakoze imbere yuko muje hamwe. Akungu kumaze kubona aho ukorera hamwe gusumba kwikorana wowe wenyene naka. Akungu karahari kuko turi abantu 11 umutwe wose ubufise iciyumviro ciwe. Yego. Nibi byo kugira ngo dushike ngaha urabona twahashitse kubera umwe mwese twagiye hamwe duhanahana ivyiyumviro. Turandika ibisabwa kugira ngo dushike kumbure ndije nyene hari gihe ico ciyumviro kitari kunza. Yego. Mugabo kubera yuko twagiye hamwe n'abandi turahanahana ivyiyumviro. Kira noneho nk'ubu turi abantu 10 ni babakiriya ntumenya aho bavuye. Umwe wese agenda aravuga ivyo akora nandi nkagenda nkavuga ivyo akora. Turi abantu 10 azanya abantu 10 nanye nkazana abantu 10 urumva bakiriye ijana. Yego. Akarusho mugabo ndije nyene navyo no kwishobotse. Abipfuza kudushorera abipfuza kuza kuraba ibyo dukorera muri centre ville mu gisagara ca Bujumbura Avenue du Palmier nimero 2. No kuvuga amabarabara y'Ibujumbura ni menshi aracanga. Ni imbere uteruja kuri cathedrale. Imbere yaho bita Chateau Neuf canke Hotel Pacifique. Ubye imbere y'injiriro rikuru y'ibiro bikuru bya gisirikare. Ako bitakavuga je nakavuga. Kubifuza naho batari hafi badashobora gushika ngaha barashobora kutwakura kuri telefone 79 353 225. Batusubiramo nko mu gifaransa 79 353 225. Reka tubashimire mwese mureko muradukurikirana ngira murumvise ibyo bahejeje kubabwira ibyo bahejeje kubayagira ingene batanguye naho bageze nibaze yuko hari uwundi umwe canke uriya bifashije bihaye biteye intege
kugira ngo azoba nawe ashobore guca nkaho baciye. Reka tubashimire rero mwese mwariko muradukurikirana bariko bakurikirana Bishop TV ndetse na Jumuiya, tubatumira kugira subscribe canke followers bivana na telefone uri mu rwawe rurimo, kugira ngo ubandanye ukurikirana ibiganiro bica kuri Bishop TV kuri Jumuiya. Dukurikirana cyane ikiganiro cya Widiri, mugira hamwe mwubahwe, murakoze, misi mwiza.